Perezida w'u Burundi yashinje u Rwanda gushaka kwagura imbibi zarwo bivuze kwigarurira igihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye yabivugiye mu ijambo yagejeje ku bayobozi b'inzego z'umutekano mu birori byo kwifurizanya umwaka mushya. Ibi bibaye mu gihe umutwe wa 23 uvugwa gushyigikirwa n'u Rwanda wari uherutse kwigarurira umujyi wa Uvira uri hafi y'u Burundi, ariko ubu ukavuga ko wawuvuyemo. Ni inkuru ya Prime Ndikumagenge. Ivyo birori byo kwifurizanya umwaka mushasha hagati y'umukuru w'igihugu, leta yiwe n'inzego zijeje umutekano vyabereye Igitega ku murwa mukuru wa politike w'u Burundi. Umushikiranganje ajeje kwivuna abansi Chantal Nijimbere n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bompi basavye abari bavyitavye gufata akanya ko kwibuka abo muri izo nzego baguye ku rugamba, ariko ntibavuze urwo rugamba rwari rwo canke abaruguyemwo uko bangana. Uburundi busanzwe bufise abo bwarungitse gufasha gucungera amahoro mu bindi bihugu nka Somalia na Centrafrique, ariko urugamba rumaze imisi ruvugwa cyane mu karere n'urwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho Uburundi bufise ingabo zifasha leta y'ico gihugu kurwanya abo kivuga ko bagiteye ari mu Rwanda. Aho rero atavuze u Rwanda mwizina, umukuru w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirije ico gihugu kurondera kwihagira Kongo no gutera Burundi. Ntitubidehe akariho karavugwa, murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cacu atatubaniye neza, akaba ubuho aguma duhigira aturitse urutoki ngo Burundi nibwo bumwononera mu mugambi wo kwihagira igihugu kibanyi ca Kongo. Ni nawe n'ubu adahengeshanya gushigikira abipfuriza n'abo Burundi, ariko abimenye ko igihugu si icana, Uburundi n'igihugu kitavogerwa. Ico tubemereye nuko natwe urwo rugamba tuguma tugwiteguriye mu buryo bwose. Kundwi heze igihe M23 yafata igisagara ca Uvira, imbere yo gutangaza ko iki kivuyemwo kwa gatatu, abo muri uwo mugwi bavuze ko bafashe abasirikare b'u Burundi baharugwa mu majana. Uwo mugwi bavuze yuko uvugana na leta y'u Burundi kugira ngo basubizwe. Leta y'u Burundi ntiyigeze yemeza ko hari abafashwe, uko bangana canke ko basubijwe. Dukomereje muri Uvira, umutwe wa 23 ejo watangaje ko umaze kuvamo nyuma y'icyumweru kimwe ubufashe. Ariko kuri ubu uri kuvuga kuri kugabwaho ibitero n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Twavuganye n'umuvugizi wabo Oscar Barinda, ntangira mubaza niba koko barangije kuva muri uyu mujyi. Yego, igikorwa cyo kuva mu mujyi wa Uvira uko twari twazisezeraniye amahanga n'abahuza byarangiye, twavuye mu mujyi wa Uvira, uretse ko mu gitondo cya noneho ingabo za leta ibyahuriro bubatse baramutse batugabaho ibitero kuri izo ngabo ziri ku rugendo, bakaturasisha amadrone, bakaturasisha ubwato mu mazi cyane ahitwa Makobora, ariko yuko ariho ingabo zacu zaganishaga biri kuva mu mujyi wa Uvira. Baturasa ahitwa mu Mikenke, naho ingabo ziri ku rugendo ziva mu mujyi wa Uvira. Imeze nabi, twerekanye ubushake bwacu ko dushaka guha amahirwe yuzuye biriya biganiro biri kubera Doha, ariko urundi ruhande ntabwo ariko bimeze. Bo baracyashaka cya kindi wa mugambi wabo ngo kutwirukana mu duce twose. Barimo baranabisaba mu mahanga, barabisaba bati abari abantu noneho ubwo bemeye kuva Uvira bave mu bindi bice byose bagezemo. Ibyo rero urumva ko byo bitashoboka. None ko ejo mwari mwambwiye ko muri burare mugiye, byageze mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu mutaragenda? Twagiye, no kuvuga yose kuva mu mujyi twavuyemo kuva ku mugoroba w'ejo bundi, ejo nabwo twirirwa tuvamo bigeza ku mugoroba twavuyemo, kuvuga turi mu rugendo tugera aho tugomba gukampinga, noneho aho tugomba kwikinga n'ibyo bitero bya leta, cyane cyane yuko basigaye bakoresha ibyo hejuru ikirere n'amazi gusa. Aho ngaho muri kwerekeza rero niho dushaka, aho ngaho urwo rugendo babarashije ibyo bitero muri kwerekeza nahaganaye? Ubwo ntabwo nahakubwira, urumva sinahakubwira, ababibwiye n'abanzi bacu noneho badusanga. Ko ingabo za Congo FARDC zo zivuga ko mutarava muri Uvira? Ibyo nibo bazaze babyerekana, ariko twe tuzi ko twavuyemo. None ubu hagiye gukurikiraho iki? Ubu ikibazo tukijyanye mu buhuza.
twagerageje kuvugana n'uruhande rwa leta ya Kongo kuri ibyo birego byayo mu 2023 nubwo ataduhaye umwanya wo kumufata amajwi. Umuvugizi w'ingabo za Kongo FARDC General Sylvain Ekenge yatubwiye ko ibyo ari amayeri ya AFC M23 n'u Rwanda na Kongo ivuga ko rubashyigikiye. Ekenge rero yavuze ko ahubwo ari AFC M23 iri kubagabaho ibitero.